Okay my people, nizere ko mumeze neza aho muherereye hatandukanye. Hanyuma ndaje ngo ndabereke i hacking at distance. Ndabereke ingene ushobora gusoma message za sheri wawe mutari mu gihugu kimwe, uri nko hanze y'igihugu. Ndabasobanurira uburyo bigenda. So no munsi nshigaye tuganira tubonana amaso mu yandi kubera hari abari bamaze kumbona, hariho abatari bwambone. Kumaze nanje nitwa Eric. Nkaba ari bageza ibiganiro kuri chaîne yacu yitwa New Life Studio Bwenyuzi. Hari na page iri hariya muri Facebook ikurikirana n'abantu bashika gato 50,000. Page twatanguye mu mwaka umwe gusa, tukaba tukwije ba abone 47,000 kuri ubu. Vuba ugana 50. Yeah. So kugicanye na hacking ni ibintu bitoroshe. Ibibazo byanyu kenshi commentaire zanyu ndazisoma, nkabona abantu benshi baripfuza ibijanye na hacking. So nico nanje ngo tuganire ko nkora video nkazishira kuri YouTube. Hacking at distance, YouTube ikazifuta. Ubundi YouTube mu mategeko ntiyemera ibintu bijanye no guhakinga. Akenshi nkoze video ndazikora ndazishizeho bagaca bazifuta. Gusa nyene birashoboka. Hope everything is possible. Nagenda bikora ndabibereka ikintu cyo guhakinga Facebook at distance. Kuri ubu ikiganiro kiriko no kuri Facebook. Part ya mbere nashyize kuri YouTube, nkora introduction mvuga ama software dushobora gukoresha. Gusa nyine nagomba tugenda etape par etape kuko ni ibintu birebire ma people bidashoka byihuta, kuko kuri ubu ushobora kuza kukwereka ingene uinstalla commande, nkakwereka ingene telefone yawe uyiroutinga ikaba rooted, ingene uinstalla za Metasploit kuri ubu utaramenya no guformata telefone. Yeah, niyo mpamvu nyine mba ndiko ndabitegura etape par etape kugira ngo turabe ingene bigenda. Hanyuma sometime ndagomba ndabe n'uburyo muza gukunda ino video zikoze nk'uko turaburyo tuza turazikora, kuko hari igihe bitaba ngombwa ko twama mu ma pratique ariko theory nayo irafasha. Nasanze ivyigwa bigizwe na pratique gusa, nta kintu kirekire bigushikanako, parce que abiza bavuze ngo le TP passe mais les écrits restent. Donc nanifuza ko bimwe noza ndabaha theory tukabyinjiramo koko tuvyumva. So guhakinga at distance ndamaze kubivumbura ingene ushaka guhakinga Facebook y'umuntu ari wese at distance. Ico kigo ndamaze kukitora, dukoresha programme yitwa Tmux. Hanyuma tukinstalla ibyo bita amacommande. Umaze kuza kuinstalla iyo application, umuntu wese uhaye ko ako kantu ni kuvuga agahita kamutrackinga. Facebook akija kuri Facebook akiconnecta, uhita ubona amanimero yiwe na code yiwe. Yeah, urumva ico kigo kiramaze kubaho. Ariko ikibazo YouTube nabibabwiye, nshize ko video ijanye n'ibintu byo guhakinga ihita iyifuta. Kandi ushizeho naramaze n'amezi 3 nako ndapostinga video, kuko YouTube irafise amategeko. Irafise amategeko ikorerako, no kuvuga upostinze video bakayifuta, abarwa avertissement, hari n'igihe baca guhagarika amezi 3 udashobora gupostinga. Nubwo mu mezi 3 upostinze chaîne yawe baca bayifuta, kandi mba yuko ubuhombe cyane. Murako bino bintu tubikora twitanze ugasanga twakoresheje amamera menshi. Ndiko ndiyumvira uburyo ico cigo no kibaha, ntivyoroshe ariko nzokibaha. Ndiko ndiyumvira uburyo tubigenza kugira ngo ndakibaronse. Hanyuma ico guhakinga at distance, WhatsApp naco ndamaze kukivumbura ariko ntivyoroshe. Hari utuntu twanyuma ntaraheraheza, hariho commande ya nyuma ntaraheraheza. Ica WhatsApp namaze kukivumbura, gusa nasanze bica mu nzira nyinshi kuko bisaba ko telefone zibanza kuba rooted. Hanyuma zimaze kuba rooted tukinstalla ama Metasploit, tugahindura system Android from Android to ubuntu za SOS n'izindi. Yeah, navyo rero nivyo ncambona nk'abantu babake muri web 1 kuco bajana mu bintu byo muri web 4 ntibavyoroshe. Yeah, gusa ndipfuza umuntu wese amaze kora subscribe kuri no chaîne ko koko tokora ku bintu by'ubumenyi tukanyira dusobanukirwa kimwe kuri kimwe. Ndipfuza ko ata muntu adukurikirana yogira ikibazo kijanye na telefone ngo ashoka aja kumufundi. Oya, byo sindabishaka. Ndashaka ko tutera imbere tukaguka, twese tukisanga muri 5e generation ma people. So ikindi kintu coroshe guhakinga WhatsApp yo uraze muri kumwe
ivyo c'est très simple ku muntu ushaka gukora kuri telefone yiwe gusa ndizera ko ari wese mu minota 5 washaka ugikora kuri telefone yiwe urashaka guhakinga ugatora amakuru ugatora amakuru yiwe direct nubwo ucija muri Amerika abandanye ko ubona ivyo bamwandikira ivyo aposta n'ibindi video yo namaze deja no kwikora and I've already uploaded so na Facebook muri kumwe ivyo setu namaze kubikora ndibaza ko atakibazo hanyuma hari ibibazo mukunda kumbaza cyangwa sanga bimwe ntimo bitahura ndizera yuko kuri no chaîne nzoza ndaza rimwe nzoza ndaza bimwe ndavyishura muri audio comme ça nzoza ndaza ndabisigura tubitahura ya reka ikiganiro cy'uno munsi tukigarukiza ngaha hanyuma duhanahana ivyiyumviro muri commentaire turabe uburyo tuza turakora